Sali bakunzi ba Magagi Burundi, turongeye kubaha ikaze kandi kuri YouTube channel yacu aho dusanzwe tubereka ibintu bitandukanye cyane cyane bikorerwa muri mu Burundi, Muyinga, intara ya Nshasha ya Buhumuza, mu Kizungu, neza na neza mu Mihigo mugani mu Kizungu, kuri centre. Rero no munsi tukaba twaje kandi ko kubereka Nshimirimana shop, imwe mu maduka afise ibintu byinshi. Mbere duhava tuza no kubereka mu kanya, afise ibintu byinshi ushobora no kuronderayo bitandukanye, biramba, bikomeye, mbere binagezweho. Rero Nshimirimana shop ikaba iherereye aho nababwiye kare, ni mu ntara ya Buhumuza, aho ushitse neza na neza aho rahitwa Muyinga, ubusigaje ibirometero bitari byinshi kugira uhashike neza na neza aho bahora bitwa mu Giteranyi, ku mutumba Mihigo beshi bazi nka Kizungu. Ego rero nkuko mubibona, iri niryo duka, harimo ibintu byinshi. Murabona harimo amabaro, harimo ibirato by'ubwoko butandukanye bikomeye, reka mbere byo ku bantu bose, bitsina byose, abahungu, abakobwa, abakuze ndetse n'abakiri batoya. Rero wo kwifuza kuza kugira ica haronderera, asumira, hagurira, iyi niyo nimero yabo, woca ubarondera bakakutunganiriza. Karibu rero muri Nshimirimana shop, aho mbere n'ibidandazo bidasiba kuza buri munsi uko bukeye nuko bwije. Rero tubatumirire kuza kwishikiraho, kuko ngo inkuru mbariranirutwa niyo wibone. Rero kaze muri isanze muri Nshimirimana shop, iwacu umukiriya ni nk'umwami. Murakoze.